inyuma yo gukora amahiti nawe ndazi mwese murayazi aha nihe yakiriku Salamu alaikum kubaneze mesi nobamenyesha ko ndabarenze muri no mesi niwe yayikoze hamwe na Komsa ya CG. Danse comme ça, bouge comme ça. Ndafise impamvu yo kuririmba kompana n'ababariwe. Moi je danse comme ça. Na go ya Feel Bite. La petite folle à récupérer. Kanura gumura bimbere. Murabizi nitwe bambere. Agila na kizigenza man. Je rero igitangaje indirimbo z'uyu mwaka zose guhera kuri Komsa. Je Komsa niyo ndirimbo novuga nishimira cyane gusumba izindi zose. Kuko cambere Komsa ni umu artiste wanje CG. Yeah. Twakoranye kuva A0 atandirimbo nimwe arakora. Nduyambwa hari abantu bakora production nawe urakora production. Ntabwo bogira ama competition ya producteur ntiwoja. Wapi? Je ndo wa mbere man. None Feel Bite nayo baririmbiye. Ijya kuri go. Aposta aka umugore ari karavuza umuduri n'umuduri inanga acavuga ngo ira précise ngo umuziki w'abarundi uriko uratera imbere ngo kubera ko mushishura. Sampling nico kintu kigoye niyo are ya mbere igoye muri music production kandi na producer n'umwe da sampling na element ara samplinga na ndi ara sampling nta mu producer n'umwe akomeye kuri iyi si ada sampling. Bonjour, bon après-midi. Yambu cyane, j'espère que meze neza. Meilleur vœu kandi tuzabwira meilleur vœu gushika janvier iheze bakunzi bacu. Nitwozi irakoze kuri bashasha baje uyu mwaka wa 2026 ko turazi ko muhari. Hanyuma ni 7 vibes ni chaîne YouTube mugabo bien sûr fisana na plateforme yandi ikorerako nka Instagram, TikTok, Facebook, Spotify, Twitter. Turi hose. Donc ikorohera muri izo niyo uzodukurikirana ko mugabo ahanini ibiganiro bica kuri YouTube no tubakeneye gose ko tubabona uyu munsi kenshi shamaze kwikorana igandije nyene irimwe ryonyene kandi nako mvuga ibintu ari kumwe n'umutumire w'uyu munsi ariko kenshi bafise abatumire tugira tuyage rero uyu munsi nateye bitaka ryo kwakira umu producteur de l'année ngora Nyagira muti travail moi darame. Umuhinyanyuzi w'imiziki yabaye hit mu mwaka wa 2025 niyo turi kumwe uno munsi. Twaherukana ngaha nyene ari kumwe na petit frère wiwe bakorana ayo mahit mugabo ntiyari bwakora ayo mahit Donc ni gambere aje muri studio inyuma yo gukora amahiti nawe ndazi mwese murayazi aha nihe yakiriku Salamu alaikum kubaneze mesi nobamenyesha ko ndabarenze muri no mesi Salamu alaikum kubavuze yuko je nazogera kure ahani none ahani niwe yayikoze hamwe na Komsa ya CG. Danse comme ça, bouge comme ça. Ndafise impamvu yo kuririmba kompana n'ababariwe. Moi je danse comme ça. Na go ya Feel Bite. La petite folle à récupérer. Kanura gumura bimbere. Murabizi nitwe bambere. Agila na kizigenza man. Oya go down low, go mama. Nakona zigawaye. Ni nyinshi. Amejibu ya. N'izindi ziryoshe ari iziryoshe zitaba ya mahiti. Kandi cyo gikomeye. Kuko ziba ziryoshe. No ntandirimba ibishukora. Oya. Ukora ziryoshe gusa. Swatira abahiti mucanke ntibehiye. Igihe mbatizwa nabisize mu mazi. Reka tumwakire. Nabivuze ti ni agira muta.
nuko nyene yitwa ni agira muto Nyagiramut ongera ko nakamuto mugabo yitwa agira kugira ngo vyoroshe mugabo afite amazina y'abavyeyi bamwise ayibagiye n'ukwimana negashawe yibuka gute okay Jenny yitwa yo muri 2026 umereye hose ke ndagukari kunkariye vraiment sorry mbe kamera ndabia igi okay ngire yo tangira abashaka ziragukurikira kubera amazina yanje yazi nashaka kugira abantu bariko baratura cy'amazina y'abavyeyi nitwa Igira neza King Alpin ntugerageze kuyagumana mu mutwe nitwa Agira sinshobora kuyagumana nk'abantu mwe abasitari jenze amazina yabo ya vrai ni banga Boniface akunda kuririmba twate turarimenyera master yitwa Maurice Bonaventure vrai Bonaventure yitwa Boniface go bobo yo turamwica ari umatwenga turamwika ariko yabaye gutora karagisi karyoherwa atwenga muri parleur ariho Masterland yitwa Ahmed Chabel afisa kazina kaba cool kid hariho Mona Walda Estanish ni Estanyene Vania ni Muhimundu Vania ndabazi Kiriku ni Akbar harimo Akbar Yusuf Nyange yitwa Ndayishimiye Yusuf urabona naenda ifatanije na Kiriku yo mugenzi wanje azongurita ananumva Kiriku Ndikumana Yusuf Akbar Nyange akina football mbese no legend mu football nakunda bon reka rero umwanya abanze d'abord aramutse abakunzi basigaye abakunzi benshi mu Burundi mu Rwanda ariko aregera karere ariko aregera muri Kenya yambuje kwivuga muri Tanzania mana umfasha nkemuyera umunwa wanje ufate izina rya Yesu amen ndabohesheje abakunzi abakunzi banje abo muri hose kwisi ndabaramukije ni Agira muta hama ndaryohewe gusubira kuba muri Siren Vibe kuri ni heza namandaye mubwira vraiment ko afite studio ya bien sana. Thank you very much. Ndaryohewe kandi umwaka mwiza umwaka kwero babera umwaka imfura mu myaka myiza mwaronze mu buzima. Vuga amen rero. Muvuge muti amen. Nabesha muri introduction navuze ngo indirimbo zaba hit 2025 muga nivyo bizu yari ya 2024. Ya bizu ya 2024. Donc urumva ko waraje ngaha muri studio maze gukora hit ya bizu hamwe na remix ya yakoranye na Kiriku. Après yakora n'imiziki yindi imwe ya Gladys, Dekesha, ya Milisos, n'izindi bwaca hazi izindi rero za Katamuti. Zigaza check sound. Mugo utwara wari wayivuze muri emission twakoranye. Ati iziri nyuma rero. Kera mama yarakunda kumbwira ko umenga ndi umuntu w'umuprofete. Sinzi ko ari ivyo. Muzo mama hera murabe yuko ashaka kubwira. Baza gwa mahera. None iyo si impano none. No comment. Ndako ndafsina. Sindimu. Ndafsina. No comment. Ibintu ndenge ndavuga byose numufata yose. Bakiriye bimwe ibindi babita muri poubelle. Warabivuze c'est vrai ko uzokora amahiti mugabo. Jeni baza ko hitari imana itanga. Ndabesha. Yego. Est-ce que uri kurakora indirimbo? Uri sur ko indirimbo izoba hit canke uvuga ati kamwe indirimbo irasara afite amavuta yo kuba hit mugabo nturi sur ko izoba hit. Je rero igitangaje indirimbo z'uyu mwaka zose guhera kuri Komsa je Komsa niyo ndirimbo novuga nishimira cyane gusumba izindi zose kuko cambere Komsa no mu artiste wanje Siji twakoranye kuva A0 atandirimbo nimwe arakora no kuvuga ni nka wewe umunsi ubona umwana wawe yacivinze ikintu cyatari na wewe hariyo umunezero utandukanye hama Komsa nuko twe turi abantu tutashusha cyane kuri media Komsa iri muri top 5 mu Buganda iri muri top 5 muri Kenya iri muri top 5 muri Tanzania iri muri top 5 mu Rwanda no mu Burundi Uganda yes
en fait ama challenge ya ama DM ya komsa dufise y'aba artiste banini bashaka remix bana ni menshi sana en fait komsa kubera nije postinga nije na uploadinga indirimbo nkanazigira ama distribution uravye amantuze ama streams yayo CG nibaza ko ari umu artiste wa kabiri kuri Spotify mu Burundi ari indirimbo ya mbere wa mbere ni December wa kabiri ni CG ijya komsa yaratugururiye imiryango ya ana yahatari hariyo n'aba artiste bayisamplinze yitwa Otile Brown yarayisubiyemwo bon apana yarayisubiyemwo yarakoresheje instrumental yayo mu ndirimbo ya Analyze yarabipostinze birabanyana ga polemique tu kandi urumva ko kameme wowe uvuga ati biraryoshe mugire sample mugaje ntaco muko muraduza ni bien erigana gender sampling aba producer bose bo kwisi yo ndavyibutse barabivutse turara kubigarukako aho turabigarukako kubera kumva niwe wakoze indirimbo niwe usanzwe gutanga igisubizo cyaje uheje kuvuga ati no artiste wawe maybe abantu bashobora kuba badatahuye ico bisigura uvuze ngo CG no artiste wawe no artiste wawe gute novuga gute si jewe namuhaye impano mugabo ari muri label natanguje yitwa Miri Souls hama ijya ndirimbo specially vision yayo nini ni je naenda holdings ni je nari nshaka yuko hari ahantu nari ndayibona nyene ndavuga ati ifoko dukora indirimbo ya gospel ebanivuzwa ahantu hose rero urumva mvuze yuko CG byanyoheye ni kubera CG wewe ndamujari cyane gusumba abandi kuko n'umuntu nyene ndi responsable y'umuziki wiwe kugeza peut-être kanaka azoba ari ready kuba you know muri misozi hamwe abartiste batanu yes right hariho Gladys wewe Ntuze CG na Dan Rapper bose ni barondeye mu umwe canke harabungira mwasangiye yerekwa mukabiganira muri blague biraba projet Miri Souls yabaye founded na Jonathan twarabana hama Jonathan studio nawe yararapa avuga cyane foko tugira label ya gospel na label nimwe ya gospel ibaho mu Burundi hama hari ama groupe ku buryo umu artiste wese afise YouTube channel ye akora imiziki ye hama peut-être à la fin de l'année ko yaduse slogan ya the playlist changers tuze turasohora playlist album indirimbo turi kumwe twese zifasha abantu nyene mu ma festive seasons n'ibiki hama rero Ntuze ko yari petit frère namwumva ari karagira du freestyle mu cuma ugati yawe banzoheza ishure kwanza turamusign ndamwegera namwe ati nshaka ko dukorana kuno kandi muvukana jana uramusigura projet Ntuze ntidukorana ko yatuvukana dukorana kubera kaze vraiment ya petit n'umu artiste wa tari yego kweri CG uko nyene CG naramubonye abora ariko araririmba yari muri baking ndavuga ati yajya mwana nabereye kuja muri baking n'umustar sana urumva abantu bose bariko bararirimba yarabasunze gushininga kandi ari calme si umuntu avuga amajambo menshi CG ari talented ku rwego rwo hejuru ndamwegera ndamwaprusha turakora hama rero tumaze ku avansa twari bane haragera igihe ndavuga ati turakeneye umu artiste w'umukobwa cyana mu propose Gladys hama comme Gladys we yarasanzwe afise rero n'izina yaradutanguriye ava ndamusigurira vision n'igicapo aradukundira ama turakora ni kuvuga yuko kugeza ubu abo nibo novuga twaronde n'indi team nini rero mutabona y'aba manager badufasha gupanga ibintu mufise comment dire ijambo kudavuga ngo Miri Souls on the top floor uyu munsi hari abantu bayivuga batari muri Miri Souls abafana abantu babaza nkakurikirana mugamwe mwayitoye mutaramenyekana cyane niyerekwa mwari mufise mwaribona ko umunsi umwe muzaba muri on the top floor canke ni handanye bwa tika twiyaturire ko ibintu vyiza kora ko abyo twifuza gushikako en fait ijya slogan ntivuga Miri Souls on the top floor nka aba artiste ba Miri Souls ko turi hejuru iyo target ya Miri Souls ni iri hejuru osome ya objectif yacu niyo iridinga niyo mutwe w'ico kintu imishaha
myinshi niyo ntumbero nyamukuru iri hejuru iri on the top y'ibintu byose dukora niyo holdinze iyo mission yo gukora imiziki iryoshe turiko tuvuga ko turi hejuru turi hejuru c'est pas le groupe iri moi muri ko muraduza bagamba muko muraduza iyo mishaha muzogeninga mu muziki yanyu on the top floor uri suri ko bafana baje bavuga bariko batahura l'idée ya Miri Souls on the top floor urene babitahura kubera ko ari abafana biyo abizima vuyo kuririmba company n'ababariwe Miri Souls on the top floor you understand ntitwa turiko tuvuga yuko twe turi on the top naho turi on the top twa turiko tuvuga yuko Miri Souls iyo mishaha turiko turagerageza kugarukana kwa data niyo iri on the top y'ibintu byose niyo mission nyamukuru nico kintu kiri hejuru y'ibindi bintu byose dufise gukora muri iyi si yes Miri Souls mazinya kingahe twatangiye 2023 muri avril wait gato tumaze gusohora indirimbo zishika 50 kombi mwasohoye ziri kuri YouTube yes kandi ziraryoshe zose zogenda zumviriza 50 kombi tumaze gusohora album zitatu zirimo indirimbo 27 iyi twasohoye yarimo 10 ni ambere yarimo 10 yo hagati yarimo 7 n'izindi ndirimbo reza aba artiste nizo twagiye turakorana n'abandi ba Biggie bandi ndabikubajije kubera ko twarabonye ibikorwa byanyu mu maeglise des fois batumira muga performinga sije yaraje muri Yangabire twice mumva gute namwe aranse pride kweli mwaratewe iteka kweli mwasohoye umustar ahubwo abantu bako batubwira ntimwamutoye mugarasigara ari umustar nkamo nayi iyo mentalite je ntiyorera kweli ntuze nawe yaje muri Yangabire inshuro imwe yari mu hapa b'Igitega hari muri 2024 sije garuka muri 2025 nibyo no 2023 23 na 24 23 na 24 mva mugitangura lebe mwaciye mutanguza muramuja kuja mu activité mwiyandikisha etu ico gihe ndabakora kimwe nibo wabatera intege canke nibo bavuga ati je ndashaka kuja muri kino kintu niyandikishe canke wasanga ko kwereka utaje wewe kwereka hataje Gladys hakaza sijina ntuzi je personnel apana undi muntu jewe jenyene ibi nzo bibaze ugatwe kanje je simbona yuko bikeneye ko nja muri competition kuko nta muntu umwe dugira ibintu bimwe je ibintu zanje biri ku ruhande sinuvuga ukuntu noja mu bambere kandi nga ku ruhande hamwe no muri production je none umuntu umwe numva je ndi muri competition nawe ndabambwa hari abantu bakora production nawe urakora production hamwe bogira ama competition ya producteur ntiwoyija wapi je ndi wa mbere man none Philbert naye baririmbiye man urumva kwanza ndabesha sindi wa mbere je ndi ku ruhande je fait sinemera yuko kuba hari umuntu atabu wa mbere muri competition muga kazi gusumba wabaye wa mbere urabitahura ni nk'akarorero siji kuba natapashije muri Yangabire ntibisigura yuko atari talented n'uwabaye wa mbere ntibisigura ko ari talented cyane gusumba abandi batapashije urumva competition ni ikintu haba hariho amashaka koza yabyutse nabaka ijyo rikaba ryabaye ukuntu haba hariho urutonde kanaka abantu bashizeho dutegerezwa gukurikizwa hari umuntu usanga ari talented atarukurikije neza nta pass n'undi muntu usanga ntazi gukurikiza urutonde mbwa n'umu artiste bahataye so jewe kuri jewe personnellement sinizerera muri competition vraiment je mba numva umengo we vyuka mu gitondo competa nawe wenyene kuko urumva c'est pas la première fois non mais monsieur la fois passé wavuga nyene uri confident mugati twe turarenze urayibona nyene murarenze pe kurenga nuzembe murarenze mugabo bahara abantu bashaka kwifata nka arrogance genre kubera ko uyu munsi ari un producteur ari hejuru urumva ko mwakweze nawe kubwiye urumva ko mwakweze nawe kubwiye no mugumva havuga ati igiti kirakura kikabisa ntumbaze ikindi maybe mwakweze hari Joel ikindi gihari sinzi Breezy akora the magic baracara bambere nabona bambere cyane gose bro mu Burundi aba producer bose kuva kuri
kuva kuri Bochum muramwibuka Bochum kuva kuri Jeremy kugeza kuri jewe canke n'abandi benshi bataragira en fait umwe wese afise ibintu vyiyo nje gituma jemba ntashaka kwikategoriza ngo ndi wa mbere fise igihe canje cyo gituma ntashobora gucanja muri competition n'uwari afise igihe ciwe mu mwaka uheze je mu gihe canje mba numva umenga ahubwo umuntu watari ni umuntu mu gihe ciwe akrea abandi bagira abandi ba producteur benshi uvuga ati je naho ntuhagariko hariyo generation ya producteur nahaye platform ati ebana ko mfise ibi bikeya ingo tubisangire ingo tugerageze dukore to making empire y'aba producteur benshi ubu niwe mba numva umenga ubu niwe no considera nk'umuntu wa mbere cyangwa umuntu watari sino mwe wese arafise igihe ciwe inyenyeri ni nyinshi mu bicu mbwa y'imwese arafise igihe cyayo cyo gushininga izuba rafise amasaha yaryo n'ukwezi rafise amasaha yaryo sukwishima ariyemera oya vraiment erega man jewe ni bimwe nyene abarundi tudafise ico kintu cyo kwiyemera ntibisigura kwibona kwiyemera no kumenya none self confidence hari ikintu Imana yagushizemo uri sire neza ikintu je ndagishoboye umuntu ahamagaye abantu bakora ama instrumental n'imiburi buri naho ntobo wa mbere mu bantu 10 bahamagara ndimo kuko ndisire yuko ibintu ndabizi hari amajoro menshi ndara ndiko ndabitravaye iyo passion yose suko mbaranka gusa je kuba mu hypocrite ngo ntavyo nzi ndabizi kandi sana ko hari amajoro menshi ndara ndiko ndabipracticing reka dusubire inyuma wewe umuntu akuravye ukuntu umeze na CG ukuntu ameze na Gladys na Daniel Pasi nturahura ndabingira ameze zabusanzwe hawe nantuze wowe nantuze n'abandi na Gladys muradegaja iyo Gladys nibaza ko muzamusanga arahoze muzamusanzwe uko je ndamutse wewe nantuze ko muvukana mufise confidence yandera no kumunwa gahe umuntu bariko barayumva CG ameze nk'ari timide mugafise confidence dusumva 4-4 nivyo none confidence nimbi kiriya igihe muduga donc hariho ukuntu abantu bose irya ndirimbo yabaye hit batari même si yari ryoshe batari bavyiteze kandi mu nyinshi ziryoshe zikaryoha nyene kwezi kumwe canke indwi zikaba ziravuye mugayo yarabaye hit ejo higaye tanko kuba hit aba kuri audio no kuri TikTok yabaye hit itarasohoka TikTok hama audio hama haje video cyayo rasara mwari mwiteguriye irya succès parce que des fois hari gihe succès baye nyinshi idestabilize umuntu d'abord ukuntu yareka yumvira ukuntu yareka parce que avant rufite abantu bake bakuvugisha mais ubu babaye benshi bagukunda harazimwe n'abakwanka iyo umaze kuronka benshi bagukunda mu misi yawe byari bimeze gute atmosphere yawe yanyu nka label ya CG en tant que personne nk'umuririmbyi byari bimeze gute bien sûr ategereza ko baho changement nka jewe canke CG harabayeho nyene ofite twebwe ntidukora ibi bintu kugira abantu badukomera amashi malgré iyi confidence ni dutuma twumva umengo ntiturinda kubikoragira duprove abantu canke ntidukora indirimbo kugira ibe hit dukora indirimbo kubera iryoshe canke itegerezwa gusohoka rero igaca isohoka je nari ndabizi yuko izoba indirimbo nini vraiment mugasi nari niteze yuko izoba nini kuri iyo level kuri iyo aho hantu ifata ahantu hose ukabona bantu utari wibaza yuko hogize n'ikintu na kimwe kiguhuza n'uwo muntu ukabona arakwandikiye ukabona yagufollowinze ukabona yagiye iyi ndirimbo ntibaho mwayikoze gute na ukabona ndashaka duhure ukabona hariho umuntu avuye ahantu kure akumva iyo ndirimbo akavuga ati iyi sound none ni niyo mu Burundi urisi arumva wowe mu mutima uri kugerageza kugwana na ebana je impamvu yatumye nkora ibi bintu aya mashini yararimo rero ntegereza kugumiza ibirenge hasi kuko akazi kaba gasigaye kari imbere niko kagoye cyane kurumva sishaka kuba influence n'ivyo abantu bakunda canke bakomera amashi kuko ugira komsa bayikunde sinarinze kuba propose mwumva mwo ikunda narabahaye hama barayikunda rero jewe
na CG na team twagize ako ga trouble just gatoya nyene tu mugabo ko yatwa dufise abantu badukuriye batuganiriza twambwiye ati nibi ebana harabayeho nyene novuga iyo changement y'akanya gato mugabo uca turasubira rero mu buzima busanzwe nkakujya kiduga mu ndege haranu nyene ari ubwa mbere ugati habaye iki rero comme abandi ba artiste bose haraba ku kantu nyene ko kugwana na ego kumva umengo usigaye ufite impanuro nyinshi utanga abatagi problème baradabona dushaka ba conseil urumva umengo nyine mu bintu byose urabizi orke wabwira ati bikore gutya nimba byabaye harimo ubuntu parti nini cyane kurumva hari aba artiste bafite indirimbo ziryoshe nyinshi zitazwe rero novuga yuko ego harabayeho changement mugabo Imana yaradufashije twaraganiriye n'abantu badukuriye badusumba twebwe turiko dukora amahitsi sije navyo byari bimeze gute nk'umuntu yaririmbye ko abantu benshi ndazi babona sije uko abantu benshi bafite mentalite yo kubanza kubona umu artiste batiyumvira indi yayikoze ibikorwa biri behind ico gikorwa bakabona umu artiste ugasanga rero bakubera mukubera amashi menshi rero mba no bane umustar cyari muto cyari umujene cyari mu adolescent haje n'abakobwa kijijwe byari bimeze gute sije yaratse gufuta ijya ndirimbo yagize Imana ko ari je na YouTube channel how yagize genre anxiété kubera ibintu bizari byinshi yana uyu mwaka twarakubiswe tu depression twinshi cyane vraiment tutari twiteze kubera nyene ayo mashi menshi yari ebana twebe ibintu turiko tubikora ku bwa mission yo kuvuga ubutumwa bwiza yagiyemwo ebana harimo ubwoba bwa what next kumengi iyi ntambwe nini sana rero mugabo nkuko nabikubwiye malgré izo challenge zabaye zategerezwa kuko urumva ni yindi Imana ibikweretse yuko yo aha niho utegerezwa gukinira iyi niko utegerezwa aha niho uja rero Imana yaradufashije twari dufise abantu batuba aba Prince ba Big turegeye ati okay mwe mwabijera gute ibisazi bayihiti ahantu hose mukumvira kiravuzwa mwabigenjeje gute ugacusanga tuguma twene duhindura abagenzi ni babandi nyene Jesse tushaka kuba zidafise abantu badukosora baduhanura batugirira ugacusanga malgré succès y'indirimbo I'm still the same guy indirimbo yanyu kuba ari gospel ikavuzwa muri boîte ikavuzwa mu bubare ikavuzwa hari ukuntu rero zakurikirana bina ahaniye nagiye mu Rwanda ninjiyeyo heureusement bwazivutse baca barazivuza batangura imwe hakurikira iyindi umwe kuri mwe nk'abantu mwavuga ati turabizi ngene bakazwa yumvira bwati bana ibintu bya Yesu ne bya Yesu shatani kwa shatani kuba indirimbo yanyu ari kirabahitana bakayitamba bambaye abandi batambaye bamwe bari soba abandi nababorewe kuri mwe bya bisigurike ni success kweli kuko numva twebwe imiziki yacu ugerageje kuyumviriza tuyikorera cyane cyane abantu bari outside ya Yesu munawe yoba yasaze reka fuma sara reka yatura ariko yatura amajambo y'ubugingo narabona umuntu akarema ndafise impamvu yo kuririmba narababariwe kugendana na Yesu niko gutesa that's the point iyo niyo goal ebana it for yuko umuntu wese igihe twatangura ibi bintu twashaka yuko umuntu wese yatura amajambo y'ubuzima ku buzima bwiye hama habariho esprit inyuma y'iyo ndirimbo indirimbo yose twe dukora bifise esprit puissant yikurikiye twebwe Imana yatubwiye twari twarungitse indirimbo Imana yaraduhaye amavuta mu ndirimbo zacu kugira ngo izo ndirimbo zigende zikize imitima zibohora abantu zigarukana intama kwa Yesu kandi dufise intahe nyinshi cyane kubera irya ndirimbo hari abajene benshi batakicumviriza indirimbo ziri negative you understand rero novuga yuko vraiment kuba yaravugiye hajye niho yari kwiye kuvugirizwa cyane kuko bagenewe bayikeneye gusumba muri eglise yari endroit idéal yes kugira ngo muvuge ubwo butumwa yego akushara bakizwa ndashobora abajuje hakizwa bashobora abajuje man urazi gusa yuko jimaze ibisi ndavyimvira uraza bakizwa ko batakijijana barabihevye kuva man je nta muntu numwe aranjije no ndamubeshe vraiment nta mukizwa numwe araza ibintu mugira
Boy, tutubona badusapotinga n'abavyeyi Goya baradusapotinga go down low, byataye. go down low, go down low. Iyo ni Feel Bite. Uyirimwo? Oya, je nakoze No, instrumental, Feel Bite arayiririmba. Mhm. Hama araririmba izina ryanje. Nta jwi ryanje ririmo. Au? Hama Feel Bite arafise droit yo kuririmba ibintu ashaka. Mm. Hama ahantu kijya ndirimbo ntiyotinya kuririmba uri kumwe n'umwana wawe. Deja n'ama challenge ayakora ngo mama bakora ama challenge yayo. Indirimbo iri culturelle, Yeah. tradi moderne. That's the goal, that's the target. That's the target. Yes. Muri émission la fois passée, waravuze ati comment dire, imiziki wowe ukora ni imiziki nyene wivuga ubuzima, genre itavuga ibintu nyene vyeruye, biri too much. Uyu munsi uri gukora imiziki n'abartiste baririmba sekira. Bamwe barashaka kuba bavuga baririmba nayo majambo barashima wowe adahuye n'amobjectif yiwawe. Umunsi bakuzaniye indirimbo. Kuko artiste benshi n'abagenzi biwawe gati jewe inye nta wundi mu producer ari buyikora kandi wowe niwe uza kuyikorako. Mugasanga ukuntu yanditse n'uburyo iririmbwemwo ni ibintu bidahuye no kwemera kwawe canke uvuga ati je ngahanye ni ya barrière ni haye ko ntazorenza. Uzobigenza gute? Biramaze kuba kenshi kandi ku artiste nawe ndamukubwiye ati uyu waranse azanye aya mahera. Je vraiment ibi bintu sinabizemo Imana hariyo party yashizeho yo kumakinga amafaranga. Mugabo hari indi party ikomeye cyane. Hari imbuto ndiko ndatera muri generation yanje. Sinzi ryari nzopfa. Irashobora kuba ari emission ya nyuma ngize. Ndakubujije. Gufa ni vyiza bro. 2026. Ibintu bitangiye kuza. Utangiye kuzana abantu benshi. Urazi vyiza tubikiye mu ijuru bro. Ni vyinshi mbwa baca gukeneye ngaha kwisi njo shida mu jora producteur bandi batetsa bariyo. Erezima ko Imana itatwereka umwanya umuntu asigaje. Reka twizereye ko nkiri ngava. So uca usanga je mu gihe mba nkimaze ngaha mba numva umengo at least generation yanje nzogira ico ndayimarira. Ikintu cyose no ntibisigura yuko iyo objectif imisi yose iba successful 100%. Mugabo nico kintu mba ndiko ndagerageza kugwanira ku buryo peci wawe umwana wawe ni akura azokuriye muri environment y'imiziki iryoshe ya entertainment itesa ifise clip nziza mugabo iri positive taza kumutwara kunywa itabi taza kumutwara kunywa ibimogi ko hari abantu benshi tungana banywa itabi banywa ibimogi kubera babibonye muri clip kanaka understand nivyo bigezweho hamugaca usanga iryo tabi riko rirabononera amagara yabo cenga umwese arafise shwa ziwe rizwa ririzi mugabo jewe umuziki mba ndiko ndagira ni umuziki wo gucira inzira generation ikurikira you understand rero je ndi munini ivyo objectif yanje ni nini gusumba jewe rero nta muntu numwe vraiment kiretse ari Yesu ambwiye ati kora iyo ndirimbo nawe nyene sinibaza vraiment nta muntu numwe munini vraiment asumba icondi. Before yuko tuja ukuntu wakoze aha nihe murayiza yabaye massive hit mu Burundi bavuga ngo kiri kuno ari artiste wa 2025 kubera nyene aha nihe akaba indirimbo nyene wakoze ryoshe ishi yabaye hit kiri yakoze ama hit menshi mugabo aha nihe yajari katamuti. Wavuze karati 2025 before yuko tangana 2025 twe twari tuzi ko ari umwaka wa mubere umwaka w'amashimwe mwaka w'ama réussite mwaka wo kuvuga ati ebana muri mugira mwumve Yesu paka n'ubuhanza bukoboke mugo tubwira ko ari umwaka mageze w'ama depression umwaka wa 2025 wewe nkagira wowe wizi wowe uzi milisource wowe uzi na production yawe kuntu yagenze wagenze gute umwaka kuva milisource sinzi okay nkagira nka jewe vraiment mu mwaka shani wambereye mwiza cyane frère. How? Ofite uyu mwaka warimwo ama surprise menshi ntari niteze hari ibintu ba urindiriye mugo tazi tinigyari biza gushika urumva nari mfise ako kantu koko man aba artiste nyene baba ku hypinga man urakaze bro ukora ibintu vyiza na fresh mugabo ugaca reka duhere anashaka kuri ahani hene yatangiye gusohoka ahani ukuntu twayikoze
sinari expectinga yuko yogira success nk'iyo yagize hama ico rero kibi vyagira muri jewe pressure yarambana nyinshi nafise pressure nyinshi uyu mwaka urumva nariko ngwana no kwiyemeza jewe no kubandanya ndubona horandi no kubandanya ubuzima buri normal hamwe no kwameliora sinzi ko bitahura kurumva ko zindirimbo ucugwa ahantu abantu bose bashaka gukorera nk'iyo hama nanje ntavyo noshobora hama at the same time urakeneye amafaranga urakeneye kuri inzu urakeneye ku remplace ivyuma vya studio urakeneye ibintu vyinshi hama rero gacuruha mu mutwe kubera abantu haje novuga gutsi nararonse ama connaissance y'abantu benshi at the same time sinari bwa maîtrise rero ku balance abantu kuvuga oya giriki bigaca binduhisha haca nduha ugasanga creative process yiwanje iri kiranyana urumva iyo pressure izo ndirimbo yari experience nziza sinovyita ngo ikintu kibi cambaye ko ijewe ntari mye position amakosa nayo wanje sinigeze naho nabibona yuko bizoba binini siniteguriye understand siniteguriye kuko urumva at the end of the day sinshaka gutakaza umuking muri jewe nitwa king izina rya vrai sinshaka gutakaza kuba umwana kuri mama kuba petit frère kuri wewe nimba dufite ubundi bugenzi dufitaniye kuba umu grand frère kuri batoya banje ivyo vya success sinshaka ko vya affected personality yiwanje nimba bunyene ntashobora kwa affordinga taxi ndeke ko overthinkinga kwigendera n'amaguru canke kwifatira ka boss kanje understand iyo pressure rero ubwa mbere nawe numva umengo ni ibintu vyoroshe ku managing umuntu ivyo jena nushobora kunzanira orke pressure ucangaho yagaca kuramutsa ukacibona abantu bose bahora bakuvugisha nk'umuntu asanzwe kora kubaha ivyo vyubahiro biraruhisha cyane uri kuragenda ahantu ukabona umuntu wewe uje na ya respect uyu twohura hari umu artiste akomeye sana muri East Africa twahuye hama reaction yagize narabaye shoke kweri kuko ikintu zabidinza muri hagati none je ndi munini kuri iyi level ku buryo umuntu yogira ibintu byose yovuga ibintu byose rero hariho izo desequilibre afite n'umugisha waje utawiteguriye ko aravuga ngo iyo uri kurasaba umugisha ifo no gusaba ko umugisha ugushikira uri ready kuko utagushikira uri ready nyene biragushekinga kandi bitakwica biragukiza iyo utagize imana nyene gusaba yose ubwo gushaka ku managing ivyo bintu cyangwa ugati imana afasha bino bintu bise nkora amakosa ko niho benshi baferingira uraduga agaca bihera nyene ubaye ntubaye kingi kubera kuri izina baye kingi mu ngeso baye kingi kwigira usigaye utaja ngaha usigaye utasangira n'abanaka urumva kaguhindura ariko vyaraheze hewe antukari wayimanaje nzo kugira ubivemo yaraga passage juste gatoye ko kumenya cambere na mbere kudatakaza personality yanje no kudatakaza umugisha kuko nazo ndabikeneye hariyo imiryango myinshi itokuguruka iyo ntakora aha nihe canke komsa canke go canke iki canke amejibu canke ya Gladys ntivyo hariyo sinshaka gutakaza ico kintu sinshaka kukirojeta kuntu vyagenze n'umugisha Imana yampaye cette fois ci rena ciye niga ko gata okay ivyo nonekaye muri iyo periode reka ndabifixing fast now I know what to do now I know yuko Imana igiri guhezagire rero get ready kuko urumva ikintu cambere kiba kigoye sukuronka hit canke kuronka success canke gushika kuvyo ushaka ikintu kiba kigoye ni responsibility yo maintaining kugumana ibirenge hasi kugumana control kuri ivyo bintu kuko amahera ni igikoresho gisanzwe nk'ikirahuri nk'amazi nk'iki mugabo kubera ico kintu yaactive mu mutwe w'umuntu ucumengo abantu bose urabakontrola kuri iyi si biroroshe kwa gusambura kwa konona ko expose kwa kugira ibikini biki mugabo mu gihe wowe birenge vyawe biri hasi ugati je ndonsa amahera nayo gukoresha iki nayo gukoresha amahera ni igikoresho siniko mvuga yuko nayaronse ni mu amahera ndashaka amahera mwavyumvise mu amahera ndawe lumilumi direct
bakurungikire Yeah. akabantu bacu kera barabatanga amahera Yo, ni kuri ivyo bintu nimubingerageze abafana bacu ni ukuri mwaramuha amahera abatumire bacu nkaryoherwa urazi umuntu wamutumire gaca akubwira ngo shango game isoko niko abantu hari abantu bampezagiye abantu ba mwarabihevye ndabasaze mubingerageze ni mumwemeze yuko mu gihari bantumwe muriye urazi ni ukuri kira abantu batanga amahera just like that Abarundi amahera baratanga. ngo nakunze ikiganiro cyawe ubona ko Sandra ntimuzi nanyu wallahi mwabiye ni mu magasandorari gutanga bizana umugisha wagewe n'ikigo cy'umuntu muhezagire just bless him kandi nka mwompezagira vraiment antuka Eh, vraiment baguhezagire. ni muntemo umva gute mutemo ndacoye ikiganiro c'abandi umve umutima umwe mu yarabwira araza guhezagira amen muguzo bimbwire nibaguhezagiye bizoci wawe batanaguhezagiye uzombwire uzocishe kuri limikashiye gusa muzuze murandikira aga oya screenshot bacije wanje no yarya ndavuje mvugishije ukuri ye nanje bacishije buransaba wanje nimero ndazibaha je nzobikubwira muga nzoyage umva gute. ntaribi nani Nibyo- azora yiwawe okay Eh, merci pareil kibi nuko je noga yabandi vugisha ukuri Mm. mubeshe Mm. nuwe mu artiste mwakoranye Mm. agoye gukorana mu Burundi Mm. Ogo muneranye rero oya in arabaza which way? aba artiste je ndabasimbesha baragoye gukorana Mm. oya nene ntitkorana baragoye gukorana baragoye kumanaginga n'abantu ushobora guhana programme ya 14 bazagushikira 21 Oya wamurindira aba- amasaha yose agoye gukorana okay basi kugira siniteranye n'abantu ntumbwire ngo precise oya wowe urazi ibintu apana bigora wewe mbwira ati abantu bagoye gukorana nimba ari mu kuririmba nimba ari mu gukora nimba ari mu gukorana gushika on projet time gukorana projet genre mu kuyitangura gushika mu iheze Mm. aba yaguteye aga stress mugabo ugasanga ari talented mukozi nawe anashima n'ibikorwa by'ibisazi aga stress kari basi ndagusavye mvuge unyorohera gusumba abandi. oya avugwa vre afana ukorohera uwakugoye ntacu uwakugoye mu bakorohera mugabo yakugoye vya vre Ozi punchline akakanya tugiye beat urape ngo akugoye mu bakugora ngo wakoro okay umurape umuririmbyi yangoye canka ngora basi nkorana nabangara Mwabo reka nyene. tugana n'abartiste benshi cyane ku buryo navuga ngo Mwabo yarangora bon umwe wese afise qualité ku kintu kimwe na defo ku kindi kintu urumva ariyo nk'umuntu usanga muri studio ari afise amayide menshi mugabo kugira umufatishe umushikane kuri micro gutya urarira urumva n'ubundi usanga gushika muri studio vraiment ni tic-tac ni n'umwana mwiza mugabo kugira iyo mistara ifate urarira murasenga n'amasengesho mugabo abo rero kubera abasani bacu nunteranye nabo reka sindabavuge siko bimeze reka je ndababwire gusa umu artiste anyorohera gukorana nabo bon dukiyemo miri source bien sûr kubera bo baranyorohera sana ko baranirikoding umwe wese ararungikijwe ahantu ari haronkeye umwanya mumbabarire ndabivuge specially vraiment man DJ Phil Bite n'umu artiste dufise mu Burundi izo ndabivuze nk'umuntu w'umunyamuziki DJ Phil Bite n'umu artiste dufise mu Burundi kandi abantu rero bakunda umuziki ufite Phil Bite arafise potentiel yo gufata umuziki w'u Burundi akawushikana ku yindi level ko Phil Bite ari original uriko ragerageza kuidentify umuziki w'u Burundi umuntu wa mbere wo present fate nko muri Grammy Phil Bite Phil Bite n'umumesha okay reka ndabahe aga short story kuno twakoze go hari indi ndirimbo twari twakoze ikaze nibaza ko ariyo izokurikira sindi sure azobabwira hama iyo ndirimbo twarayihejeje tubona amasaha aracari meza hama jishinda irya instrumental nari narayikoze avant gato muga sinari bwayipanga yari bimwe vyo kubika kaide yari kuri call hanze aca arinjira iri kiravuga aca arakubita ijya hook na 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 ndavuga ati mutipe ni gikoko en fait yari ijya ndirimbo sinzi ko muravyumvira irimvye mu buryo buri traditionnel mugabo n'amajambo y'igisirimu n'amajambo ya club nibiki
man Phil Byte kwera ama session yose tumaze gukora niyo muntu nyene anambwiye ati dukore mba numva ndi excited go ugiye gukora ikindi kintu gishasha no twari na Punctuel. Yes, Phil Byte ari ku bintu byose serious, on time, talented. No kuri Phil Byte adateye imbere ntihazoba habaho. Bari abandi bose barakaze vraiment ndabemera. Shout out ku bantu abantu bari biteze kuvuga Jean mu artiste nyine mu artiste wo muririmbyi. Nazo ko baca barumi bumvise uvuze mu DJ ko mva après tout Phil Byte ni mu artiste gusumba mu DJ yari. Abantu navyo bazi. Phil Byte ni mu artiste wa hatari. Nukuri kw'Imana. Phil Byte reka ndabwire amashugwe yiwe. Phil Byte umuntu hari ofete hariyo mu Burundi tukonsidera umu artiste nk'umuntu yakoze hit. Orchestre fo. Hit ni ikintu kiza anytime. Hari umuntu are yiwe ugerageje gukonsoma are yiwe wumva yuko ubu muntu hari nk'abantu babiri muzo ba checking yitwa Foro na Madi. Abo batipe bafise imiziki iri different. Iyo niyo are ofete. Urumva je mugihe no kora indirimbo zose zisa naha nihe ntare nimwe no banzi mugabo nkoze indirimbo iyi nkakora yindi ifsindi kurera yindi niho igaragarira. Phil Byte rero nawe raba niba bamperera ba zigaza twimare bro different nagukomye. Phil Byte ari talented man ntiwibaze ngo ni kubera ngo uzomubaze tudahuriye muri studio nandi hantu je na Phil Byte duhurira. He's my guy, numujama wanje turahuza mu bantu bose muri industry. Phil Byte niwe duhuza sana urumva niwe muntu dutahurana. Mugabo Phil Byte afise talent iteye ubwo. Merci Byte kama unichoriye sha ndarurangura Byte ari talented sana vraiment kandi Byte hamwe yoba umuririmbyi Jean kabisa ngusarayo kare agahagarika ivy'ubu DJ abandanye mugabo hamwe yoba umuririmbyi holding industry y'umuziki w'u Burundi kaba mu main artist Jason Ryohera umuziki w'u industry yanyu yo muri like igate ari gospel yoberi mu biganza vyiza. That guy arafise vision iteye ubwo. Amen. Ntimunya munshore je nivugishije gusa uko ndabibona kandi ashobora kuba ndi wrong. Agwa baje kumubaza Phil Byte wamuhaye iki yagira kugira ngo nakime kweli mu artiste bose bonga abari bo baje kuvuga hariya ntaco nowe mu artiste wifuza gukorana nawe pana wo hanze bo mu Burundi mutarakorana. Urabona muri bajya bankunda abantu bakunda abandi usigaye ninde si Bernard burya ufite bajya batipe no mu ndirimbo je ndirimba baranyenspira vya hatari. Hari ko ndose na opportunity yo kuja kuri media umuntu azoronka umwe muri bo vraiment I can papa ujya yapfuye so mu vyo gutya vuzinanga kuri centre jeune ego kwiri bajya batipe kwiri ewan kandi aracavuza umuduri arafite n'umukobwa avuza umuduri bajya kweri hamwe na Steven Sogo. Steven Sogo n'umuntu wanje sana. Steven Sogo hamundi nawe nibaza ko son tuzokorana of course 90 niyo muntu ya makinze ubwana bwanje niyo numviriza indirimbo ziziwe sana. Nibaza turamaze gukorana nyene ama projects mugabo n'indirimbo soon muri uyu mwaka nibaza ko tuzoyikorana. Nta mu artiste murapfa ko wamukoreye indirimbo uko adashaka izo vyobura abona bandi AI niyo ofite umu artiste afise vision y'ikintu ciye hama hariyo nundi twapfuye yuko yanza n'indirimbo canambwiye ati indirimbo uyu mu producer niwe yikora neza cyane gusumba uko Jeno yikora cyabona umengo ndamuruje akazi kiyo Jean urakanze ndayitonge tuye sinakanze wowe iki kintu wanyumvishije je sinshobora kugikora nkuko uyu muntu yogikora ndanamwerekana ama preve bon aba umwe wese afise vision y'ikintu ciye si bose dukora uko bashaka ko ndabikora. Ego hariyo ama hit nakoze mugabo n'izindi ndirimbo nakoze zitaryoshe kandi nazo muzone nizasohotse kwigizisohoka zitaryoshe aso ziryoshe gusa. Uyu munsi tuvugana mwasohoye playlist y'indirimbo zingahera 11 indirimbo 11 si ikintu coroshe
gukora indirimbo zingana gutyo je sais pas si ari kubera ko uri umuproducteur canke namwe baruhisha nkuko biruhisha abandi bantu badafise ngira ngo umuntu azi bakora indirimbo gukora iyo journey yo gukora indirimbo 10 mukazisohorera rimwe ihora iborohera ubwa mbere vyari vyoroshe ko sinaye bwaronka ama projet menshi mugu uyu mwaka kweri nimesikia chuma kweri kandi wari oblige kuyisohora kuko urumva ni ikintu gitegerezwa mugabo iciza ubu muri Milisource twese twarakuze nka CG ni wari umuko producer wanje CG ni umuproducer wa Atari arazi ama instrument arazi aramfasha ntarundi twakoranye mu producer yitwa B Skills B Skills ararenze kweri yawe nawe yama piano jamani mimi sitaki shida niwe yakoze n'indirimbo ya Viti ya India shaka genzo ya rirana no Murundi ari talented sana kubera twakoze turiko turakorabora n'ama ideas niki vyaranyoroheye zaranyarukije akazi mugabe igihe twayikoze mu ndwi imwe Ige playlist? Yes. Indirimbo 11. 1 week. How? Deja harimo artiste benshi batandukanye, harimo aba Redemption Voice, harimo Marakai. Of course, hariho izo nk'izo za Redemption Voice, hariyo twari twayikoze igihe bari ino, Redemption Voice Canada. Hariyo nka ziga za ijya ya Rema twari recordingiye mu Rwanda na Phil Byte. Twari dufise ama verse gusa, Jenna Gladys mugabo Byte arambwiye ati instrumental je narayironkeye refrain twari kwa Kivumbi by the way arafise studio turagenda iwe turarecordinga pa ewana numva ko ni refrain y'ibisazi hariyo mugabo iyo 1 week izo zose zari indirimbo nyene zidafise future vumengo ziraho nyene hama rero iyo 1 week yari yo kuzishapinga kuzaranja kugira iki iyindi iyo twakoze ya nyuma Erija Seben. Wa Kristo tayari, tuko tayari. Ego kwiri. Umuntu akaravuga ko yavuga ukibaza ngo ibintu byose mugadi kubona uri kuri indirimbo 10 zingahe mu ndwi imwe. Kuri pressure ya izindi ndirimbo z'abasani utaraheza. Tegerezwa kubarungikira. Cenduha kandi ntari mu producteur. Stuff. Biragoye. Mugabo nyene ni handi yo respect ikintu wiyemeje wariyemeje ikintu responsibility still hari indirimbo imwe je sais pas si yari mwagiriye promotion kurusha izindi tuko hapa niyo mbona no wanashimira duga cyane kurusha izindi indirimbo muzisohorera imwe nka kurya anye ntabari umugwa wiko hari izizoduga izindi zigwe mu mazi canke mvuga ati okay ni hagira iduga nibo canke ni kuri by'amavumo bimeze ufite hariyo indirimbo dushiramwo kubera umuntu biramuryohera kumviriza playlist uzorabe iyo uri kurumviriza indirimbo uri kurakora ibintu activity ushamwa nka playlist canke mix uramaze ko najya aba driving aba taximan abashizemo ngo mix windundi 2025 rero twe tuba turiko dukora indirimbo ego haba hariho izo dushaka ku highlightinga ziba zifise nyine yo potentiel yo kuba highlighted n'izindi rero tuvuga ati izi zitegerezwa kujamwo kugira ngo umuntu aheje kumviriza indirimbo iri hype acemva akayipoze buke kamuruhure gataca kubitwindi banga uko nyene tuba turi strategique kubera mu Burundi nta numwe akora ama album kubera nyene mu Burundi turaronka nyene ukuntu dushobora kudandaza umuziki kuburyo twokipermeta kuza turakora ama album misi yose nico kintu caje ko umuntu umengo twese dutegereza gukora hit ndutegereza kuzikora reka dukora umuziki gusa aho ndashwanya mugatubireke barakuzira hari indirimbo imwe ndabagiye titre yayo ya CG na ntuze igikongomani niyo tuko tayari wa Kristo tayari tuko tayari irimo niringara ya niyo yanje nzobazana kwanza je ndabakwemereye bajya bahungu bose nzobazana ngatu baduhesho ziririmbe kwe baduhesho iraryoshe cyane mugabo nijya muri kumwe na Fibright iraryoshe nijya bimwe marakayira zose ziraryoshe kandi muzumvirize ndabasabye gera muzumvirize ijya playlist itwa gute June 25 mwaka wezeri June 24 mwana vyoroheje ni urumva
akaza hariyongera ko igiharuro tu Yeah. Alors, la question je nagize ndiko ndazumviriza. Cyane bizanye ni ya Tune 24. Nta mavideo mwazikoreye? Tune 24 twakoze imwe clip Video imwe ya Dekesha mugabo iyi hariyo tuzokora nyinshi kandi uvyibuke yuko mu ntango nibiba vyoroshe uburyo gukora clip kugira iki mugabo iyi hazo harimo video nka zine vraiment kuko harimo n'indirimbo zo mu individu nk'indirimbo next ya CJ harimo indirimbo ya CJ ari wenyene twa Brother Bernard muzogenda muirabe nibaze yuko azoyikorera video hari indirimbo ya Dan Rapper iryoshe sana Deal Done yitwa Deal Done n'izindi rero nka tuko hapa anytime muzobona ka video tuko tayari muzobona ka video yeah kwani baza ko somehow video irapushinga indirimbo cyane irapushinga indirimbo kandi zya ndirimbo ziraryoshe kugira ngo uzibe nagavuye kijambo kitama kitarico mugabo c'est comme si zigabanyije potentiel yazo zo kunyara audio gusa donc moi j'appelle les gens qui ont de l'argent jewe nagize yide mugana amahera fils mugabo umuntu afise amafaranga pourquoi pas investir muri tanziza pourquoi pas investir mu ndirimbo ziryoshe deja wazumvirije wazihypinze hako zigenda ngo ziherere kuri audio gusa ntizishike kure muzana amafaranga kandi abantu bashaka kuinvestisa mu muziki yeah. Ibi ndabivuze ndi seri muzuzi ndabereka ukuntu twinvestisa kandi ndabizi ko muzoronka amafaranga merci yeah inze ibiboro birimwe amahera inze yego ke yo Genot isanga utawanga yeah business tuzogenda ahantu twicare tuzingurura ibipapuro dukore plan je mganazo noshobora vraiment yeah oya ni no tushira keturondera umuntu azara gukurikiranira ibintu abantu banyuma amafaranga ndabizi barahari benshi arabanyandikira ndashaka kuronka nakanashaka kumufasha kumanaginga yetu ugasanga uwo muntu akuri kuronda we ntashaka umuntu managing cyane ntashaka umuntu akora business hari abandi bashaka kumukora business rondera abantu the right person kugira ngo mukorane iyo business parce que umuziki urakeneye amafaranga cyane urakeneye itana yego urakeneye niyo devotion urakeneye n'abantu babikunda mugura urakeneye amahera umuziki sans argent mubaze ababwire nyene bimeze umuziki utagira amafaranga nk'undi muzacu murazikunda murarindira video mukabura yize kufisa amafaranga menshi mwokoze imiziki imeze gute muri Milisouz genre kuvuga ati chaque projet rafise amafaranga ya audio ya video ya promotion outfit kila kitu mukora imiziki imeze gute ayo mafaranga Imana imfashije akaba ari amahera to deblock atagomba dukoresha ikintu ko hari aga comfort kabije iyo uzi neza yuko ufite ikintu arabonerwa bije batanga gatanzogireje Imana itwemereye tukagumana inzara dufise tukaguma dukorana ibidi dufise ama mugabo twokora sha hamwe umunsi nzotangura kuronka amafaranga fadika mu muziki mwese muzobimenya isi yose izomenya Burundi iyo niyo ndoto y'ibisazi nico gituma je nkoresha jingle y'ikirundi originally made from Burundi yeah nuhe akabazo k'amatsiko nuhe mu producteur wemera yakuronde atari wo murondeye canke hagufollowings wo utazi nuko anakuzi canke mana cyo ushaka ko haramurondeye mugabo gaca korohera kora ko peut-être twashaka ko azi ibikorwa vyawe mu Burundi bon hari abatagufollowinga akakwandikira DM arumva Estukizi Estukizi ubundi ninde ubundi twari dusanzwe bon Kelpi sinamuvuga ko Kelpi ni link Kelpi najya mu producer wa Burna Boy yaje mu Burundi Estukizi producer wa Diamond na man n'abandi vraiment sinzi ko mwobamenya kweri kuko hari amazina bari abo muri turaje kubarondera okay hariho Estukizi hariho witwa Magic Sticks hariho
hariho bon na element mugabo element twari dusanzwe tuzinanye nyene notes deep akambe ndagejeje abo mu Burundi uwandon nta numwe arandondera aho turabagenzi peut-être Joel n'umuji wanje Dalabit is my guy nta numwe n'abantu twamenyanye Jean ngo bakoze babwira ati bro urakaza urarenze ubwo bakoze kiretse bajya nyene abo nyene ndakubwiye ba Joel ba Dalabit ba Keda Great abo nabo n'abantu twamana turiko turakorana ama project atandukanye sino na mu producer numwe wo mu Burundi nta mu producer ana uretse abo bana ndakubwiye nta numwe turabonana na rimwe basi ngo nka gatatu face to face yego mwose akora kivyaki apana akora kivyaki man rego mwese arafise droit yo kuba man ubu buzima buragoye mwese arashaka kuba ari atararonka time nziza yo kurondera umuntu kaba avyapreciate mu mutima wiwe atararonka you know sino vraiment je na producer benshi cyane tuzinanye mu Burundi abo ndakubwiye nye niwe tubara du connecting sometimes arashaka kwabibaza ko bishima je hewe jisi nishima kweli Chobwira ati meet me in real life banza duhure kwanze oya erega none ushaka mbeshe ikibazo no kumengo ushaka none mbeshe ngo turazinanye kandi tutanazinanye gusa hari ikintu cyabaye muri uyu mwaka nakunze nara meetinze ya Miri legend ndi abafotoye nawe urakunda kwidarapa bame credit narahuye na Miri vraiment n'umu legend legend kweli kuva ama generation nkangaye yose aramura abastare kora amahiti ubwo yarabihebye oya ntashobora kubiheba mwana ndamubona aragira mix na mastering none ushaka kunteranya n'abandi ba producer uretse ko none legend abafana begenzi bangana umvise sorry hariho Jibu ujya wa Rinoji hariho ujya wa Master Jibu ndakundana n'iziyo ndakunda baseline ziyo ararayenze ivyo navyo nzije navyo notahura nabo wavuze hariho Trick na Trick turazinanye waboye ko ndakwibukije TOB shout out to TOB baranyitse na Kori yaragiye hanze muracakora na Gigabit Giga niwe yanyenspiye kwitwa Agila na MC irindi zina riri weird reka nese kagaja iri weird arambya ngo izina ngo rya Agila ngo riraryoshe muzorikoresha kandi rero umunsi wonyene tumaze guhura izi nk'imyaka nk'itatu nimurasura guhura turasura guhura ntaco avuga ko kivyuka Giga aranyenspira ana vyatari vya yitekaniye araho Giga Koli one way bose vraiment bose baranyenspira umwe wese ndafise akantu nkurako urakavuze ragira kibagiye mu kugenda abantu mutagiye merci beaucoup kuba mutagiye thank you so much for staying mu minsi heze tatubona post ya Dumba ya Dumba Dumba ni indi tubigezina ngo Dumba Dumba ntawuzi basi mbiri kinagi akori kyo arakwica aragutkubo arakumara Dumba numu promoter w'umunyarwanda aba muri Canada yitwa Dumba jini somera ngo Dumba nimba ari yambara iboro vya rouge ujya ni Decade uyu apana Decade ndamunzi ujya yambari w'inzobe afite profile iri red kuntu sinza sigipara erega jini somera ngo Dumba ibintu vya Dumba ngo Dumba we fresh yitwa Dumba ngo Dumba yitwa Dumba yarapostinze just nagize commentary nkora ko navuga ati maybe it's true canke I don't know ijya kuri go aposta aka umugore ari karavuza umuduri n'umuduri inanga acavuga ngo ira précise ngo umuziki w'abarundi uri kuratera imbere ngo kubera ko mushishura ubundi Dumba turamuzi n'umufana w'umuziki w'abarundi turabizi ko dukunda umufana wacu ubwo uwo munsi sinzi ikintu yari yanyoye avyuka avuga ko umuziki wacu uri gutera imbere kubera ko dushisho acagira yari example y'ujya mu mere
yakoze irya ndirimbo nivyo warayishishuye kuko ari mu ntango wavuze ati nivyo natura dutura utuntu tugashiramo tukavanga kugira indirimbo ngira igihegu I don't know bimeze gute duhukuri kandi ndabwira ikintu kimwe abantu biwacu barakenya mu vyiyumviro sana ku buryo batibuka yuko kwisi Imana yonyene niyo ya crée Imana yararemye igiti hamubaji agikuramwo intebe you understand aba producer bose bakomeye kwisi baba OG Kanye West Dr Dre Pharrell aba producer bose bakomeye uzi na uri kuranaraba kuri internet bagira barakora ikintu cyitwa sampling hama sampling okay baduze nabo bashishurizi bacha mutumve ko vyosona nkuko like sampling nico kintu kigoye niyo area ya mbere igoye muri music production kandi na producer n'umwe da sampling na element ara samplinga nande ara sampling nta mu producer n'umwe akomeye kuri yisi ada sampling hama ujya mu mama na samplinze ijya nanga shout out kuriwe numu artiste nkunda kuva kera abantu nibo ahubwo kwiga abantu batari bamuzi ujya mu mera vuzinanga iri clean hama gufata instrument yakoresheje nkayishira mu ndirimbo y'generation cyari kintu umuntu yarakwiye kwa appreciate kuko urumva ubuhuje are n'indi generation shasha hari undi mugenzi w'imyaka 12 atumenya ijyananga mugabo azoyimenya kubera mvise indirimbo ya Feel Bite you understand sampling nico kintu ca mbere gikomeye gituma umuntu akunda indirimbo iyo nostalgie niyo twaragize luete na umuntu wese kibaza gituma akunda bizo iyo nostalgie ni ibiri kiratembera mu mutwe so sampling ni kintu ca hatari nta n'aba producer benshi babishobora abantu biyemera like bibaza ngo babibaza ngo niho bica byo yanarize je ndayifata vraiment iri nta bwenge bwatari burimo vraiment par contre ujyanye yabivuze kujya mugabo ni mantatimo iri ifite abantu benshi bavuga ati ni ya créer ivyiwe yatoye ikintu cundi mu narakreye kuko ijyananga ntiri muri rya rythme ya Feel Bite nta mapiano irimo cyo gituma na crée you understand kandi agaparti na kase naho nofata nka gukatira ibintu zose nagize ntavyo yosubiramo kubera se mu producer nashobora gutahura rya ndirimbo umuntu ayikunda kubera iryoshe you understand gucrea ni kujya nyene bimeze Imana ni yari umu createur twe turaba innovateur you understand umuntu abantu rero bahora badenigra indirimbo yari yaryoshe yari yabaye hit yari yakunzwe kazobona ari umuntu nkubo nyene aradutse ngo nigishishwa niko bakubye byaranagabanutse ngo nigishishwa ngo nindirimbo ya naka basubiye ngo bagize uko ubu kugira ngo bayigabanya agaciro kayo nigiko babwira mpore yo nta kindi vraiment man art is art bana iyo jingle ya mpore ni sound y'umutama wacu yitwa Kinyange akora mu mamanza ahubwo abantu bazomutumire mu mamanza abagirire amaseremoni Kinyange yaravuga amazina ndabona amazina yiwe kuri YouTube ndaba inspire gukoresha iyo ntuze yayiwe ubu abantu barakunda iyo ntuze hama ubu nyene hamwe nofata Kinyange are yiyo nkayikombina na are yiwanje biza kuvyara ikindi kintu kinini you understand kwisi nta muntu numwe yigize Imana ntiyaremye igiti kimwe nikigira ishamba you understand rero are yanje irakeneye idezana kazana hanze badusonze ico kintu ba Wizkid ba Burna Boy bande mwirirwa murashaka kumera nkabo bose barasamplinga namwe genda mu crave hasi ko muri Imana na Chris Brown yarabikoze muri rimzi numwe akomeye ozi ada sampling nta numwe na Fizo yara sampling ko batavuze ko ari gishishwa hera na Fizo yara sampling gusamplinga nivyo umuntu atahura you understand hama I'm sorry kuba umengo soundinze aggressive iyo ni mentality iri pure vraiment adakwiye kugira man are ni are ifoko Simba il respecter la gukoresha iyo nanga mu ndirimbo yindi yo muri generation ni respect mba nahaye uwo mu artiste yatanguje ico kintu cyo kuvuza inanga hamiyo nanga ikanyohera nkumva no ya miliyoni
you understand muba mwabivuganye na nyene ico gikorwa ca mbere yeah none induru zindi niziye nobody knows about that induru zindi niziye kimugiye atakwitwariye ngo wabigira intambara undi muntu abigira intambara okay reka dufate ko anyitwariye hagati mu gihe je nakoresheje are iri made nawe sinigeze mfata iyo nanga ngo ndayivuze ukundi nakoresheje ijya nanga yiwe you understand hama akaba ariyo iyo credit abantu bakunda induru yeah anyways ntitukubaza ama projet 2026 mugabo oni miriro no mwaka wo kurota cyangwa mwaka wo kuruhuka mwaka harakarembo ko my place gavuga ngo ayiwe ndaruhutse Yesu we yaranduye awi rero mwaka wa karuhuko vraiment understand so uyu mwaka vraiment nkuko namanda yababwira uyu mwaka ni hejuru kandi kuduga idarapo ry'u Burundi mu kirere foko umuziki w'u Burundi ufata hose abantu bumva ati profite 2026 yeah tu profite ntiducike sura kazi kano iposti sura kazi mugabo dukora turuhutse tutariko turaruha 2025 don't work harder work smarter byose bijane abantu bakoresha ubwenge sha ari amajoro baraye wicaye nawe ukoresha smart gusa nawe ukoresha smart n'umubiri wararushe yego nivyo byose birajana gusa bihera aha of course bihera mu mutwe muri tibia mengo ni gihugu tibia besi finavyonse ni terme yacu ngaha dukuvuga ko server ari tibia badukurikirana nabo bacha bitahura bon afise amahiti menshi azogara kutubwira azoduha 2026 antu takuba atabizi ntiyabivuze mu kiganiro mugana we n'umuririmbyi ego nanzi ko mvuge bya bindi bintu oya biga nahisemo guhora ndahora nahisemo kuvuga ndavuga ivyo birazwi nawe n'umuririmbyi akaba ari mu bagize lebo ya Milisos afise indirimbo ziwe afise indirimbo aririmba mukamwumva apa yuko no amwe yavuze ko ari umuproducteur ko ari muri bizovuga ngere kindi gihe yego ku mpano yindi kandi ngira sore indirimbo iryoshe so yumva twakoranye n'abartiste Trezo na Rappy Boy iryoshe wewe so yumva nisat rero abantu mugende mu urafite platform zawe zi personnel niyagira mu Spotify nitwagira YouTube nitwagira Facebook yaje ndayikoresha Instagram niyagira muta Twitter nayo iguriye hirya yejo singo nimba no mfisa aba followers reka gufollowing basi ego kweri ndumwe agira rero ndi lonely at the top lonely at the top mugende mu following mu mutera intege nkunda kubwira abantu ati ni vyiza ko bibavuga ngo nta muvugishwa imege wabo biraryoshe gose iyo uko urakora ikintu ciza ukabanza kuronka credit muhira hamukaza kuzironka mu nyuma hanze mugabo wazironse muhira kora ko biravuna ego biraryoshe nyene kuronka ama hypes yo hanze uratesa wiki uratovye mugabo muhira ko batakubona batagukonesa nihuba niho ufungura nibo abantu mubana donc biraryoshe gose iyo abarundi uko bashikira abarundi bagenzi babo kuko abantu beko baraja ni kure gose muzokiro turuva baramaze kuturenga bageze kure niyo batararonse urukundo ngaha muhira we never know bizimana mugatwe urukundo turarufitiye igihugu cacu tuzodarapa kugeza Yesu agarutse sha niko yene ganiro giheze biracinege nyene iyo ugira kunda Burundi bigade fari gushaka kimana no bwo burankunda iyo butaguhisemo wari wawuhisemwo uguma bukunda mugabo hari igihe vuga ati nyene biraruhisha iyo uronse akabafuza gatumuja ku twargo rukunda handi hantu usanga nyene bikoroye kugenda rero mu bashigikire mu ba supporting mu indirimbo zabo ziraryoshe vraiment ziraryoshe entreta petit frère n'umufana wanyu nagiye ntabikubwiye na petite sœur oya mputsa nabo imodoka yanje naho hakwavugiye ndacavuga ngo gahunda yo kugurira ibisuguti abafana arakuze no mutama n'umupapa arakuze oya so umupapa mugara arakuze agiki none kirimo isukari
ivyo vyamenyereye ari ahantu twakuriye navyo twamenyereye ariko nyine murafise atuko murafise abafana vraiment murafise abafana mubandanye mubabera akarorero atamwebwe natwebwe reka duheziganye 2 heures oui 2 heures de temps agira oui ndumuvye ndaguhezagiye utwara umugisha wanje vuga ati amen amen merci mwakoze muzontumire kandi kwe of course badoza cette fois-ci na lebo baduta mwabo akenshi barabizi ko haje artiste ataduse stage nga mugaye umunsi wari kuyaga d'abord kuyaga ikindi gihe bazoza n'ama vibe tubashire stage nga batambe baririmbe hama tunayage banje kuduha vibe kadusha hara twatwumvirije bamwaduhaye umwanya wanyu isahirenga muko muratwumvira muko muraturaba muri abantu bacu bo ku mutima mandanye mudukunda uyu mwaka uzabe umwaka w'umigisha umwaka wo gucakira mukoze ku byamugashakira muzoze muracakira nk'abantu muze murahusha bwa ntituguma tushine gatwenyine uyu mwaka we have to shine tuzobiba imigisha ya nakazi kabo je ngumacakira hemwe bayi rero turakunda cyane sino jewe mpangumo mvuga no gushika hirya hejo I love you so much utaragira subscribe please genda uyikoze kamwe ntushaka ko aravyigana gushika utaragira subscribe uburinda yikore hanyuma ube mwe mu banyamuryango bacu banini agira nawe naho utaha bisous